ibintu wakoze bica bihagarara atazindi nguvu dukoresheje bibaza twagiye he bibaza ko Salongo tutamutelefone yaraguciye intege reka gutwenga yaraguciye intege mushamvuga ko Salongo aragaruka acavura YouTube yanuze YouTube yiwacu Salongo mbo reka rero nakwereke sawa utwereke ibi ubunyene navyo twereka nakwereke we navyo ufise okay sawa umisegonda 15 ubunyene Beni sikiliza naomba ukamati hiyo kamera yako mzuri. Unanielewa? Kamata hayo mzuri. Sala nini? Sala nini? Telema. Nasema hivi, kamata hiyo kamera yako mzuri na uikaze. Alafu mnasema mimi sina miracle. Sawa? Acha ifanye miracle sasa muione. Acha tuone. Sawa? Na mimi kwa nguvu. Sawa? Umekaza? Nishabana. Unasema umekaza? Ndio. Sawa. None ngaho uriko urarondera iki ngaho Mutama uriko urabiki hakuna kitu Beni usiogope wetia nguvu mkamera hapa hakuna kitu na sasa Beni tia nguvu au kazi bakia tu akaze tia nguvu ya mingi sasa Tiangu vya mingi. Tiangu vya mingi. Beni hauna tiangu vya mingi. Sasa unasema kazi sasa unasema sina kamera. Acha vile ona, acha vile. Acha vile ona. Nikonesha tena Beni. Beni. Sasa Beni, kunatia wapi? Acha wewe. Beni. Nikamatishe na. Sasa unasikia biko nguvu. Hapana. Iko anibeba ndio. Sasa amna nguvu. Amna nguvu. Amna nguvu. Sawa. Beni ameiona. Amekubali hayo? Mimi nakubali. Unakubali? Beni, sikiliza sasa. Ona, ngoja sasa. Mzee bishe pale. Acha nikuoneshe nikuzike na kamera yako. Nikuzike. Sasa mimi kwa tamkamata sasa. Kamati nani? Nikuzike. Senga we. Burundi kuko wewe wa Mungu nibiki. Mzee sitiko kukuangalia hapa. Kama unaongea kuniangalia, ndio nini? Kwanza uko fresh kwanza Mutama. Sasa ningekuwa siko bien, basi unafikiri wewe ungenikutana niko hapa ama ungesikia niko. So bakunzi ba INYISHU media musanzwe mu muzi no Mutama Banderas numwe mu batama basanzwe bakoresha imiti y'ikirundi cyane ngaha anye mu gihugu cyacu cy'u Burundi numwe mu batama bamamaye mu kuvura abantu bakoresheje imiti y'ikirundi. Mutama Banderas uno munsi ngaha anye mfisa makuru avuga ati mbega kubera iki abasore biwacu wama ubakorera ko cyane ni impamvu iyihe? Ahubwo robusi ndatangaye cyane. Kandi uwo munsi rero mu nkore y'umuntu hari ndabamenyereye ko cyane ati kubera uno munsi mufise indero kuko burya sindakubesha ntare je narinje urabona aburazi ko musanzwe muzi kwa ngari ari nkure ngaho ni usanzwe ukorera ibintu byawe by'ubuvuzi ariko ndabona ko ibitaro byanje byagize byashaje nariko ndabitira karibu rero naje kuraba aho bagejeje kandi rero ngaho sinzi nigene mwambonye nk'umuje mwarusaga nigiri mzee uvuze ngo ibitaro byawe gushikiza isa nta bantu bakiriho mbese mu Burundi nta bagwayi bakigwara ngo bashi kubavura mboriga natwe turarazi iyo habaye umuntu harige bikenerwa ko umuntu muvura nijoro ukora byumva birakira ko umuntu umuvyura nijoro ego mzee hari abantu uraza ngaha anye mu kugira ngo ubavure kubera iki Sammy canke kuze uburazi bikuze amagogo arimwe wamuroze ingwara iyi ntare je naraguhakaniye je ntamburozi je sindoga urwa byumva ariko biragaragara mbandoga umuntu agafa rero iyo ntaroze umuntu agafa nta mpamvu yo kunyita jewe umurozi ariko biragaragara cyane kuze tumaze iminsi tumubona mu ngeso zitandukanye asigaye akunda cyane abakobwa wowe wamuroze uburozi bwitwa gute n'ubuvuzi bujyanye canke n'uburozi urindira kwanza iyo mbarira ati ko mperuka kubona Sammy wamufashe bariko barakora iki Sammy rero je nuze murambabara ndikuvuga Cousin. Sawa. Sammy aranda gishinga. Sammy nyene aho turaza kuhagaruka. Rindira kwanza. We ntare. Rindira kwanza. Nagenda kwire kuri kuze rero. Iyo mbaza ati mbe kuze ko twabonye wamufashe yari wakora iki?
kuze yariko akora akazi asanze ajeje Rindira yazanye kwa- mayeri rindira. amuzana hagi wawe kugira ngo ubashe Rindira. kumuvura Kuze siwe yazanye mayeri sivyo urumva kuze siwe yazanye mayeri ariko kuze wibuke ni umunyarusaku n'urusaku rwiwe rero ndindira ko ndakubwire rero ingene ibintu bimeze kuko ushaka kunyaka ijambo sishatse kukwaka niwe ijambo umuriza mureke mwakire ivyo waje niyo mikro ni uyifise je ubu gushikiza nane turi kumwe je ni turi kumwe fise mikro yiwanje ngaho inyuma dusigurire impamvu wamuroze nabahaye akanya rero kugira ngo ndabayagi wamuhaye byo gukunda abademu tugire discipline discipline turayifise nkuko mwayigize rero mu bibandanaye sivyo hanyuma rero ndikuvuga ati kuze siwe yazanye ntuze mayeri yazanye na famille yiwe mayeri okay none uzi ko famille yari yamuzanye kuze yaraje gukora iki ko je nari ko na kamera ije imbere yiwe nza kubona na kamera ariko sawa ariko nza gusanga kuze ndamurekuye ntuze mayeri nza mbona kuze leti kamera no kuri kwa Mungu ariko bijya bintu byatanguriye imbere ya kamera nico bituma byari kubandanya no muri kamera Beni nguyo Beni ire skuri pone nayo kamera ni ripone jiri nige bakamataga nayo bosi yenu angekya kunitafuta bosi wiwacu ho byaragaragaye n'urubuga rw'iwacu wararuroze umviriza kuze rero yacira hagarara tumara basanga tudapostinga kuze rero kuze yagize imana mbe angwa mu nzara mba ndamufashe sibisiga ndamufashe nake ndamushira haje aho narindi kandi ivyo yahaboneye muze mu mubazi azobibabwira sawa gushikiza isaha ari afise yindi ngeso tutamuborako iyo rero ujya muntu nariko ndamukoresha kujya icyamukoresheje icyamuhanye si jewe icyamuye nikijya mubona ariko aragira rero no munsi afise ingeso zo gukunda abakobwa kandi atarosa abakobwa namuvugiye rero namuvugiye kuze sawa namuvugiye kuze kuze nashobora gukira kuze zo kumara kageso gushika ariko turekane kandi kajya kageso kategezwa kumubwira ati agerageze agire discipline ariko rero umviriza Mutama Banderas turekane n'ivyakuze tuje ku vya Sammy kuko ivyakuze vyovyo ivya Sammy n'ivyacamwe nawe tuzomenya yo tuja kumuvuriza Sammy ho waruzi ko twaramuronkeye umuganga mushasha agomba muvure twerekane ko we atanico ushoboye canke ni Aisha wivyiwe nawe nyene yobikora kuko nawe nyene dusanzwe tuzi ko musangiye umwuga umviriza ntare Aisha ujya n'umwana wanje n'umwana navyaye mu kazi ukuranyuma ukurantegera rero hajya Sammy na Aisha naho bahuriye namba Sammy no musi ariko Aisha Aisha ariko amuprofitiki kandi tuzi ko Aisha asanzwe amukunda Sammy rega gukunda bari mu rukundo amumaranye imisi ngaha murarana rega kumurarana reka murarana ariko ntacyo ashobora kumufasha ndabikubwiye turekane rero uwo muganga si Aisha Sammy tugomba tumwurize indege imujane mu gihugu kibanyi mu Rwanda aje kuvurirwayo twarose umuganga mushasha ndibaza nawe ngira wosanzwe umuzi yitwa Salongo ati mugira mu mwurize indege aje kwa Salongo Salongo niwe muganga twasanze avura neza yemewe n'imbere y'amategeko umvirizantare Salongo Sammy mumufate muri iyo ndege aje kwa Salongo ndabarahiye jewe Banderas Salongo gusumba inguvu Mutama Banderas nabasumba Salongo ni ka petit joueur Salongo yani ni petit kandi gusubiriye Banderas Salongo cha hejuru y'amazi sikiza kwambi Salongo kucha hejuru y'amazi ntabagira ku rutaro ntabagira mu muyaga none je uzi ko ngira umviriza nakubwiza ukuri ndonye nakanya no kugutuma wewe cyangwa ni yakorekene ikiganiro acumve Sammy pay attention Sammy agomba gukira umviriza ani aja kwa Salongo azokira umviriza Salongo ndakubwiza ukuri agiye Sammy akagenda kwa Salongo Sammy ntimumurenza Nyabarongo
So bakunzi banyinshi media Sammy tugomba tumuriza imodoka tubujane kwa Salongo kuko Mutama Banderas nuko ibyo yakoze byose bitariko biragenda neza ndetse na y'amafaranga yasaba Mutama Banderas nta nikingorongora aronka. Kutayama amafaranga je nibinkanga. Kuko siwe nzobashatse gufasha canke siwe nzoba mvuye aho maze kuvura ni benshi urumva kandi barashinga n'intahe gushikiza isawu ikindi nacyo ndakubwiza ukuri ubuvuzi bwawe buri hasi buri hasi ubuvuzi bwawe buri hasi cyane nta ninguvu gifise Mutama Banderas mu buvuzi bw'iwawe je ndemeza ijana kwijana ntare iki kiganiro namba tuko turagikora sivyo ndibaza ko kirimo ubuseriye nico gituma twakizanye ngato kubwiza ukuri nta nguvu ufise z'ubuganga ndabikubwiye ndi seriye ndabiguye nemye yuko iyo Salongo muvuga wo mu Rwanda sawa Salongo arakaze Mutama gukara kwa Salongo iwanje naco bimbwira ndabigusubiriyemwo urumva uriko urambwira ngo je nabubasha afise nta nabutoyi ndogo miye ngayoyo ngai ngana za kinwa peti ngana za grand docteur akuna Mutama uri kuri hagarara kuri ngai nakobanga binote Sammy sinshobora kumutinya Salongo Sammy ngana kobanga te Salongo arakaze Sammy ngana kobanga te oyebi maruga benu ivyo birimo ibyaha ndambie sasa kama Sammy ile petit ariko Mutama Banderas twebwe nta na miracle nimwe urigera utwereka kuva yo wavuriye ibintu ni byako iyo miracle ni vyiwawe ivyo umaze kubona amaze kubibona ivyo umaze gushaka ku mbuga ngurukana bumenyi muramaze kubishiraho kira muntu yarabibonye sivyo muko muranyuma rero muri kuntesha umwanya nacu maze wewe umviriza okay uribuka patro wawe ntiyababwiye yarababwiye ujya se umuhungu wawe ujya n'umuhungu wawe ujya no mubizi na nyemu yaraje aranshinyagurira aranshinyagurira nyine arafata n'abarankubagura jewe nabwo ati sha iyi kamera yawe ni video ishake gume muri yo kamera ataruko ukihenduka ukayishira ku mugaragaro ukayishira ku gusa inyuma y'aminota 20 niyo n'itanu hatuza kubona none byaciye bigenda gute nakaye kajede wakoresheje kugira ibyo bintu utabibonye uregera umubosi wawe bahe biyake sawa akubwire bahe akubwire yongera akubwire ico yabonye ariko je ivyo nabonye je ndibaza nta bintu bitangaje kuko ibintu byose byace bihagarara mbe wibaza ni igiki catumye ibintu wakoze bica bihagarara atazindi nguvu dukoresheje wibaza twagiye he wibaza ko Salongo tutamutelefone yaraguciye intege akagutwenga yaraguciye intege mushamvuga ko Salongo aragaruka acapura YouTube yanuzeye YouTube yiwanyu Salongo mbo reka rero nakwereke sawa utwereke ibi ubu nyene navyo twereka nakwereke we navyo ufise okay sawa umusegonda 15 ubu nyene Beni sikiliza naomba ukamati yo kamera yako mzuri unanielewa kamata hayo mzuri sala nini sala nini telema nasema hivi kamati yo kamera yako mzuri na uikaze alafu mnasema mimi sina miracle sawa acha ifanye miracle sasa muione acha tuone sawa na mimi kwa nguvu sawa umekaza ni Shabani unasema umekaza ndio sawa none ngaho uri kurarondera iki ngaho Mutama ukuraba iki hakuna kitu Beni usiogope wetia nguvu mkamera hapa hakuna kitu na sasa Beni tia nguvu au kazi bakia tu akaze tia nguvu ya mingi sasa Tiangu ya mingi. Tiangu ya mingi. Beni, tiangu ya mingi. Sasa unasema kwa kazi za Sammy sina kamera. Acha vile ona, acha vile. Acha vile ona. Nikonesha tena Beni.
Beni. Sasa Beni, kunatia wapi? Acha wewe. Beni. Nikamatishe na. Beni. Tunasikia biko nguvu. Hapana. Iko anibeba ndio. Sasa hamna nguvu. Kubeba na ikara. Hamna nguvu. Haikama Hamna kwa nguvu. hali. Sawa. Beni ameiona. Amekubali hayo. Oh, mimi nakubali. Unakubali? Unakubali? Beni. Sikiliza sasa. Ona, ngoja sasa. Mzee bishe pale. Acha nikuoneshe nikuzike na kamera yako. Nikuzike. Sasa mimi kwa tamkamata sasa. Kamati nani? Nikuzike. Senga we. Mzee. Acha nikupumzikishe. Mnataka ingine? Mnataka ingine? Beni sasa wako agina nguvu sasa muze none niwe izo nguvu ariko ramukoresha Beni kugira ngo bije hasi. Mnataka ingine? Mnataka ingine? Beni unachoka? Ona siyo hata mnaweza kamata kamera. Mnataka ingine? Nikusaidie kamera. Umbiliza nari reka kugora umuntu. Reka kugora mu cameraman. None Mutama wewe nakubariye kuri umurozi wewe nakubariye kuri umurozi. Je ndagusubirire mu je ntabwo ndi umurozi. None ibi wari kubikora gute utari umurozi? Sasa kamera sai naizimisha. Unatawizimisha kamera. Mimi naizimisha. Jere ukayizimya rero kamera cadakwemera. Ukayizimya kamera je cadakwemera. Umwanya wose ucumanza kuunama. Kunaomba shetani. Jeje. Birazimye. Sema tena. Nukuboko kwiwanje nikubone. Sema tena. Ako mchawi mzee. Sema. Sema tena. Anakuwa endelea kipindi sasa, endelea kipindi tuende. Reka tubandanye, reka wavuze ko atawasha mfise. Wavuze ko atawasha mfise. Reka rero tubandanye. Beni panguza kwanza. Reka tubandanye. Panguza kwanza. Reka tubandanye. Tubandanye turabe jewe. Inaona flu. Gusa muzee tuvangaya manzo bikure mu kwanza. Manzo kure mu ibi bintu. Unakubali? Nakubali kuramo ibi bintu rero. Okay. Umvizana nababwire rero. Nejo nahijya yejo. Kizira je umuntu ambanisha nabandi. Kubera ko ushaka kumyanisha nabandi. Tosha flu haitoki. Hapana, simutengeneza simugoma technicien. Muraba technicien ni cyuma ciwanyu. Mugikore rero hanyuma kibone. Umviriza muze bakure mu ivyo bintu. Nukuri nabikuramo je mama razira. Mama razira ngivyo. Mutama Banderas araturogena kamera. Umviriza nkabikuramo mama razira. Zimisha Beni. Zimya turabe kwanza nejo nahijya yejo rero ntari. Umviriza. Ndagutumye kwa Salongo. Anaenda kufa. Agiye gupfa? Nabikwambia anaenda kufa. Wewe numushobora. Kizira ko jewe ungiranye na Salongo. Bo murafata rero Sammy umuduga mumushere muri ndege aduga. Mufate Sammy mumushere muri ndege aduge. Hayima je muze murabizi izo kuri. Tena ya vrai? Sasa mzala atatengenezesha ama vitu. Nani? Jewe nibatengenezeshe. Ahora zimisha hiyo kamera.